Bakunzi bacu bakunzi b'uruga BF famille BF nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu kino kiganiro cacu cino mugoroba. Ikiganiro tuje kuyagamwa ibintu bikomeye cyane, nizera yuko abantu benshi babitubajije bagiye kuronka inyishu yavyo. Tuvugana umubano hagati y'abawazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ukomeje kwangirika cyane. Hari kutumvikana novuga kudasanzwe hagati y'imigwi kari ibiri, Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ndetse Wazalendo zayamaze gusohora ama audio yagiye atandukanye avuga yuko mu gihe FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi zobabuza kwataka muri Kamanyora ejo wohita batakana. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe na bukebuke. Rero murabizi, by the way, simba ndumwe mba ndi kubona usisanguze kugira ngo adufashe, na cyane cyane ari we aba yavyimvye neza mu mizi akatubwira ingene ibintu vyifashe muri rusange. Rero mu nkundire yamuramutse ndanamuhe n'ikaze, hama atuyagire vyinshi kubijanye n'umwumvikano muke uri kurarangwa hagati y'abawazalendo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDN. Bwana Musisanguzi ntango yenda kuramutsa cyane. Amahoro cyane bwana journaliste, ndakuramukije nanje. Asante sana. Reka mbere mpe n'ikaze abadukurikiranye muri kino kiganiro, nongere ndanabaramutse. Bwana journaliste, ni kiganiro novuga kiremereye cyane gose, aho ngomba ntangire mvuge yuko mbere abawazalendo bashobora kuduta mu makosa bivanye n'umwifato wabo. Imbere yuko ngira ico mvuze bwana journaliste, abantu benshi mwumvise ubutumwa aho umuwazalendo yariko aratelefona umushefu mu gisirikare amuha iminota 20 ngo azobe yamuhaye inyishu. Urumva ko ico kintu bwana journaliste ari manque de respect, no kutubaha. Ushobora gutelefona umushefu wawe ngo mubwire ngo ndaguhaye iminota, utampaye iminota ngo ibindi birakurikira. Urumva ko ari ikintu bwana journaliste novuga ko Wazalendo ikiritwara nabi cyane gose, kandi ukwitwara nabi kwa wazalendo kuriko kuratuma n'ibitangazamakuru byinshi bigwa mu makosa. Natangaye mbonye ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu ca Kongo, no mu Rwanda nabonye ibitangazamakuru bibiri byashoboye gufata ijya conversation bayishira ku mbuga kujya nyene. Uca wumva yuko bwana journaliste ikintu ca professionnalisme atacu bafise abawazalendo, ahubwo n'umuntu ashoboye gusohora ijya audio novuga yuko nawe yamenye ibanga ry'akazi. Rero ikintu gushikana n'ubu kiriko kiratera ukutumvikana hagati y'abawazalendo n'aba FDNB. Mbere sino byita kutumvikana bwana journaliste, iyo mvuze kutumvikana ucumenga barashamiranye. Isimishamirano namba, ahubwo ikintu kiriko kiratuma abawazalendo badatahura ingingo ya FDNB. Novuga ko ari nubwa busivile bubuze mu mutwe. No mama iyo umuntu ari umusirikare, urazi ko igisirikare dabo hari itegeko, ni itegeko rikora, niko beisa avegrement sans même demander pourquoi. Niko biri mu gisirikare. Mugabo bano bawazalendo ntibariko baratahura ivyo FDN bibabwira kubera imvo nyinshi ngoma ndakubwira. Igihe M23 yariko yigarurira uturere dutandukanye, sinovuga kwigarurira, yagenda ishika ntiyanafashe kuko nta migwano yigeze habanamba bwana journaliste. Exactement. Abanyenaba nta jambo bari bafise, bari abatrete mu bandi. Niko bimeze, niko babita abatrete, abanonotsi. Bari abanonotsi mu bandi, bakoresha umunwa gusa nk'abandi, nk'uko bariko barakoresha umunwa. Kuva ndavuga kuva za Sake, za Minova, Goma, Bukavu, nukuvuga bumvise ngo M23 araje bariruka. Naratanze n'akarorero ahantu muri Karehe bashoboye kwiruka 5 jours, imisi 5 ava yuko M23 ahagera, baramukuburira inzira. Ariko uyu munsi babonye yuko bashoboye, batanguye kuduza
ibitugu barabona yuko aribo kibirengeye aribo batumye ibintu bija mu buryo aribo basenya bakavuga neza cyane bibagiye yuko abatumye aba wazalendo bagira izina bariko baravugwa neza uyu munsi yuko ari FDNB ingabo z'ubu aha tuhavugisha ukuri ntiduheshe abantu batumye kuri uyu munsi aba wazalendo bariko bafatwa nk'intwari bariko babonekana nk'abantu bakunda igihugu nk'abantu bashoboye n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ibi navyo batangwe kubyerekanira muri resistance bagize kugira ngo uyu muhari M23 na RDF ntibashoboye gufata gisagara ca Uvira kuba honyene baremeye ko babana n'abawazarendo kuri front ubwa mbere nuvuga ko ari iteka rikomeye bateye abawazarendo kubana n'umusivili iri ni iteka rikomeye bateye abawazarendo kabiri usibye ko kuba ari n'iteka banabahaye n'izina batumye abawazarendo bagira izina batangura kuvugwa neza no kwemegwa n'abatari basigaye babemera urazi ko bwana journaliste abawazarendo ni babantu bafatwa nk'abasuma abicanyi bakorera ivyamfurambi bashiki babo na banyina wabo ni babandi ataciza na kimwe bavugwako aha andazi gata umuntu ampariza kabisa umugwi wa Zarendo nta ciza na kimwe bahora babavugako batanguye kuronka izina aho FDNB yabambiye aha mu gisagara ca Uvira kugira ngo M23 ntishobore kuhinjira rero bona journaliste ikintu kiriko kirababaza cyane aba FDNB imbere yuko ndanabivuga ngo nsubire nibutse abadukurikiranye jewe sindi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi sindi n'umuvugizi wa Wazarendo ibi ni ibintu ndiko ndashikiriza ku makuru na perereje ku makuru na jewe nyine nirondereye hama ncanda ndashiramo n'ubusesangutsi cyane ikintu rero kiriko kiratuma aba Wazarendo baduza ibikanu berekana yuko umenga nibakibirengeye gusumba na FDNB ko bashoboye nakivuze ahubwo rero ikintu kiriko kiratuma FDNB ibuza Wazarendo gukora operation muri Kamanyora utinigiki ndashaka nibutse abantu bakurikirana ibiganiro byacu yuko mu ndwi iheze itariki 17 nimba ntihenze harabaye operation aho hapfuye aba RDF benshi twarerekanye n'amafoto operation yabereye muri Kamanyora iyo operation twarayerekanye ahubwo nca mboneraho nakajye ko kwishura abantu bamaze imisi babaza mu makommentaire no mu magroupe yacu babaza bati mbe Kamanyora ubu ifiswe n'abande inyishu ndayitange ni direct muri kano kanya Kamanyora irimwo M23 na RDF Kamanyora centre ariko mu misozi ya Kamanyora niho hafiswe n'abawazarendo uti rero byagenze gute ngo Kamanyora centre muri kano kanya ibirimwo aba M23 na RDF mu gihe twari twabatangarije turabeka n'amafoto yuko umupaka ugaragara bona journaliste n'abadukurikiranye barakoze operation ibyo koko kabisa iracamwa mugabo kubera yabaye operation idateguwe neza byabaye ngombwa yuko basubira gutakaza bijya birindiro basubira inyuma abari muri ivyo birindiro basubira kubisubiramwo ariyo M23 na RDF ikiro ni kintu kigaragara nka échec ku bantu bakoze iyo operation ni kintu kigaragara nka échec ni mu byumve koko ni échec ukoze ikintu hama mu nyuma bakazukumva wanagisubiyemwo bari bazi ko bagejeje urumva bigaragara ko umenga wakoze ikintu hataragera ukuvuga wasimvye ama etape ibi rero nivyo biriko biratuma hariho ukudahuza hagati ya FDNB n'abawazarendo ku makuru jewe mfise y'ubutasi FDNB
yabujije Wazalendo gusubira kuvyonga muri Kamanyora kubera yuko iriko irategura izindi plani zayo. Hari imigambi FDNB iriko irategura. Bwana journaliste, ngomba ndabishire hanze kuko naravyumvise. Bakeneye yuko Kamanyora bayikubitira umunsi umwe n'igisagara ca Bukavu. Ibi niko biri. Ariko aba Wazalendo bo mu mitwe wabo ntavyo babona. Nukuvuga bobo babona hano nyene kuzuri wabo, hano kuzuri hafi imigambi ya kure ntubabwire. Kandi nuko kuntu bariko bikaraga ngo baze kopera Kamanyora ntayo boshobora badafise appui ya FDNB. Aha rero FDNB yabimye inzira nukwanka kuza kota umuriro wacanywe n'aba Wazalendo bamaze gutuma, kuko bagiye kuwucana hajya hama bikabananira gutena Ropri baze babaherekeje kandi baca bashikira ku birindiro bya FDNB. Aha rero umuntu yoca yibaza, none bona journaliste, aba ba Wazalendo bari kubikaraga kubera iki bo batagiye gufata defense hajya za Kamanyora? Ko wumva bashoboye bafise inguvu kabisa. Bwana Muzisango zireka tumakure abantu bacu bakunda ibintu birebire. Ego cyane reka ego cyane bwana journaliste. Iyi nkuru ndayifise ko byinshi ngomba kuyivuga ko yanamba baje cyane gose. Hari ijambo ujya mu Wazalendo ndakoresheje ngo ejo mu gatondo aba FDNB bataduhaye inzira tuzoca dutangura kurasana nabo. Niba twica sawa, nitwabica sawa. Koko bwana journaliste, urumva iyi ari imvugo y'umuntu uvuga ngo ayoboye urugamba. Bwana journaliste, barengereye sinukurengera gusa bwo ni nukubura indero, baburindera ni nukubura indero. Mu bisanzwe mu gihe basanzwe bazi yuko ari bo babafatiye runini, bakagomba kubegera bakababaza ati nimutubwire impamvu muriko muratwankira kuja gukora ibi nibi nibi. Imagine jewe mpagaze mu gihugu cy'u Burundi, nibereye mu Burundi uyu munsi, mugabe iyi nkuru narayitohoje ndayimenya. Aba Wazalendo bari muri Kongo byagenze gute ngo inkuru ntibayimenye? Ibaze nabonye bariko bashira ku ma media yabo ngo ubutumwa ngo bugende bushike kuri presidence y'igihugu cy'u Burundi. ngo presidence ngitagize ice ngo reaction, utwebwe aba Wazalendo ngo turagira reaction. Mon cher ami, ntibazi na hierarchie bavuga gute, ntibazi n'ingene n'igisirikare gitwabo, ntibazi n'inzego bagomba gucako. Ibi ni ibintu batakagomba gushira ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi ni ibintu babonye yuko hari ibintu bitagenda neza, barafise abashefu wa FDNB hajya bagomba kuganira nabo cyane gose byanse gose, naho nyene babicishije kuba barongoye bakarondera ingene bavugisha chef d'état major. Cyane mugabo ngo president de la république agire réaction. Ucamva bona journaliste yuko ari abasivile. Rero nari nshimye kumenyesha abantu baba bumvise ajya makuru n'abantu bamaze imisi batubaza ati muduhe umuco ku majambo amaze imisi avugwa yuko aba Wazalendo na FDNB batariko baracana uwaka, bariko baracanamwo. Bimeze gute? Nshimye kubaha umuco. Nari naririnze ku gico mvuze kuri iyi nkuru mugabo na byandenze kabisa. Nabonye yuko nabo barenze urugero, nce ndavuga ati reka nanjye cette fois-ci ndabishira habona. Abantu bafise amakenga yuko hariho ukutumvika nako abantu bafise ubwoba yuko bari ukutumvikana, nukuri ubwoba ni buhere. No babwira ko n'uyu munsi muri Nyangezi habaye operation ikomeye cyane gose. Nibaza ko tuza kuza ko mu kiganiro gikurikira bona journaliste, aho mbere bashoboye kwigarura Nyangezi yose cyane gose. Hari mu bufatanye bwa FDNB n'aba Wazalendo. Urumva bari kumwe. Mugabo bana ba Wazalendo muri Kamanyora bariko bashaka kwerekana yuko abarundi bariko bababuza igikogwa. Mugihe bikogwa kandi aba Wazalendo muri Kamanyora sijyambere babigize. Sijyambere subwa mbere nubugira kabiri. Narigeze kubisigura yuko ahubwo barigeze kwidurubiza
barazunguruka FDNB baja kuvyonga RDF na M23 ku mupaka nyene Kamanyora barabakubita hovyo baca bariropira bazunguruka voilà ibi nageze kubivuga kwa na journaliste rero bagomba basubire muri rya kosa bakora cyane ibi rero nashaka kuremesha abantu baba bumvisa ry'amakuru n'abantu baba bafise novuga amakuru atariyo yuko ari ukutumvikana hagati y'abawazarendo na FDNB ayo makuru siyo ahubwo novuga yuko hariho novuga ukudatahura ingene igisirikare cubatse kuri wazarendo ari byo biriko biratuma bakora amakosa amwe n'ayandi atandukanye kabisa. Numva atavyinshi norenza ko twabiyaze vyinshi biri muri kino kiganiro. Kanshimire wowe wadukurikanya duteza abiri kugira mu musozi w'ikiganiro. Ndanashimira cyane umusesanguzi wacu mubona yuko atigera yicara kugira ngo turonke inkuru imeze neza. Ndagushimiye cyane vyimva mutima kabisa. Urakoze cyane bwana journaliste. Reka dushimire n'abadukurikiranye twizere yuko n'ubutumwa tubahaye babwakiriye neza kabisa. Tubike banure mu kanya gato turaje tubabwire ivyo umusesanguza tuyagiye operation yabereye neza na neza muri Nyangezi. Tuze kubana namwe rero muri ico kiganiro. Nizere yuko mutaza kubura kuko ni operation ivuga ko itari isanzwe. Bye bye.